Icigwa c'uno musi ni icigwa kidasanzwe na gatoya. Muri kino cigwa turerekana uko tugiye gukora, turerekana ingene tugiye kwifata, turerekana ya ndero canke ya discipline igiye kudufasha gushika kuri wa munezero. Twarababwiye yuko ikiraro co tuvana aho turi gushika aho twifuza gushika kwari discipline. Imyifato twogira kugira ngo tuve mu buzima turimwo dushike mu buzima bw'umunezero twifuza gushikamo. Twarababwiye yuko atanuworota yuko twogaruza umunezero Satani yatunyaze tutabanje kwitanga kw'ikimazi. Ico nibaza yuko twacumvikanyeko. Indoto umurundi wese akunda igihugu afise ni yukubona igihugu c'amata n'ubuki. Igihugu kirimwo amahoro arama. Igihugu kirimwo umutekano, igihugu giteye imbere, igihugu atakarenganyo karimwo, igihugu kigengwa n'amategeko, igihugu atawandya wangura, igihugu kirimwo abarundi bose, igihugu kidasesekamwe amaraso. Ico nico gihugu umurundi wese akunda Uburundi yumva yoshikamwo. Naho biruko kugira ngo dushike kuri rihangiro twavuze yuko hariho intambwe idasanzwe dutegerezwa kubanza gucako. Iyo nayo si yindi ni intambwe y'ibiganiro, ni intambwe y'ukwicara hamwe tukavugana duti iki caragoranye, iki twogitorera umuti gute, abarundi b'incabwenge bose bagashushiriza imitwe hamwe kugira ngo batore umuti w'ibibazo bihanamiye Uburundi kino gihe. Bakava ngaho bapfunditse amasezerano y'intahava. Ati ibi bintu byaratugoye, tugiye kubigenza uku nuku, hanyuma ivyo bumvikanye bice bishigwa mu ngiro. Ivyo nivyo bizotwinjiza muri ya mahoro, muri rya terambere, muri bwa Burundi bushasha, muri bwa Burundi bw'amata n'ubuki. Voilà, mu vyigwa rero twagiye turatanga twaravuze duti ivyo kugira ngo bishoboke nuko tuzokwemera tukicisha bugufi, nuko tuzokwemera tugatanga ikiguzi twebwe nk'abarundi bose bafise iryo hangiro, bumva iryo hangira ari ryiza, hanyuma tukisonzeshereza igihugu. Uku kwisonzesha rero niko twise discipline. Uku kwisonzesha niko tugomba tubasigurire uno musi, kuko hariho abataratahura ico arico ukwisonzesha. Hariho abiyumvira yuko ukwisonzesha kutagira akamaro, ari nka vya bindi vyose bavuga, bakavuga ngo usanzwe ushonje ngo nta kamaro ko kwisonzesha, abandi nabo ngo mbega wo kwibabariza iki, abandi nabo ngo mbega kwisonzesha vyodufasha gute gutora inyishu y'ibibazo dufise kino gihe. Ivyo abantu biyumvira ni vyinshi ku kwisonzesha, ariko Bibiliya iravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Kandi naho muri Yohana igice ca 6 ku murongo wa 63 na 64 hakavuga ngo amajambo yanje ni mpemu, ngo naho muri mwebwe hariho abatayizera. Hariho abantu bazungurukana amabibiliya ariko ibiri muri ayo mabibiliya ntibavyizere. Ubu ikibazo dusigaranye n'ikibazo cyo kwizera no kutizera. Nta kintu na kimwe vyotumarira kuzungurukana amabibiliya canke tugenda amashengero tukicara ngo tugiye kumviriza ijambo ry'Imana, iryo jambo ry'Imana tudaheza ngo turyizere hanyuma ngo turishire mu bikorwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuba bumva iryo jambo gusa ariko mube abarikora. Full stop. Aho mvuze nti akaburungu. Narabwiye ukuntu Perezida Ronald Reagan yavuze ati inyishu z'ibibazo vyose bihanamiye abantu biri hagati muri Bibiliya, biri kuri izo mpapuro za Bibiliya. Alors ntiriwe ndarandira, uno musi tuvugana ukuntu ukwisonzesha ko binyishu y'ibibazo bitandukanye biduhanamiye mu buzima. Ibibazo biduhanamiye ni vyinshi cyane. Hariho ibibazo vy'amagara, hariho ibibazo vy'imibano,
hariho ibibazo vya politike, hariho ibibazo vy'imigenderanire, hariho ibibazo vy'ubutunzi, hariho ibibazo vy'impwemu, hariho ibibazo vy'uburyarya, ibibazo vyo kuticisha bugufi, ibibazo vyo gukomanaza imitima, ibibazo vyo gukunda inda, ibibazo vyo kwigungirako, ibibazo vy'akarenganyo, ibibazo vy'ivyaha bitandukanye. Iyi myaka twari tumaze dufutanya Burundi, twari twarase gukora ivy'Imana ishaka, none ubu twigiriye inama yuko ubu dutangura gukora ibijanye n'ishaka ry'Imana. None rero uno munsi n'umunsi ukomeye, nyakubahwa musenyeri wacu, kuri twebwe twumvikanye amadini yose yuko umwe wese ajaho yarerewe kugira tuharonkere inyigisho, hanyuma inyuma ya saa sita rero duheze duhura, umwe wese azanye umutwaro, azanye koko iyo shetani itubuza kubaka igihugu cyacu. Hariho ishetani zitubuza kubaka igihugu cyacu kandi zisaba amasengesho menshi no kwisonzesha. Hariho ishetani yo kwikunda, kwibambira ku vy'isi ubuni, kugira ubugunge. Hariho ishetani ituma wakibiturire. Ntidushobora kuzokubaka ico gihugu gishasha tukiri babandi turenganya, twakibiturire, twikunda, dushaka kwikwegerako. None rero iyo shetani idutuma twanka kwirekura ngo twubake igihugu nk'uko Imana ibishaka. Uno munsi twavuze yuko twese hamwe duza gushira amajwi hamwe, umwe wese abizane ko vyatunaniye ko bituvako, tuheze tubitura Imana yo irabidukurako. Aho nagiye muri detaye, ariko uno munsi tugomba tubirabire hamwe, tugomba turabe ukuntu muri uko kwisonzesha harimo inyishu z'ivyo bibazo vyose. Babwiye nti muri iki cigwa hazoba harimwo abadokiteri baza gutanga insiguro, abanditsi, eka mbere hazoba harimwo n'abigisha bahambaye cyane. Aha rero akabazo gakomeye umuntu yobanza akibaza ni kamwe: kubera ko abantu bahambaye ku isi bakoze ibintu bihambaye, bakoze amateka mbere atanuwundi arayakora, bisonzesha? Kubera ko mu bitabo vyeranda, haba muri Bibiliya canke mu Ikorowani, bahimiriza abantu kwisonzesha? Natwo kwibaza duti none ubu n'ubujuju bashizemwo canke ni twebwe tudafise ugutahura? Turi muri rya jambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya, ntituzi ibanga ririmo. Iryo banga rero niryo tugomba turabire hamwe uno munsi. Reka tubanze turabire hamwe abantu b'ibicocoro, abantu bakomeye cyane isi yoba yaramenye bisonzesha. Yesu Kristo yaraduga umusozi akaja kwisonzesha iminsi 40 ariyo ku musozi. Muribaza yuko yabikora bidafise ubushobozi? Mwibuke ko yabwiye n'abigishwa biwe ati hariho amadayimoni adashobora kugenda kiretse mwisonzesheje hamwe no gusenga. Abo mw'ishengero ry'ababudiste iki kintu cyo kwisonzesha baragikoresha. Yesu Kristo yaragikoresha. Abanyisirayeli bo n'ubu barabikora, narababwiye ico bita Yom Kippur. Mahomedi mu Bayisilamu yarabikoresha. Murazi yuko Abayisilamu bamara ukwezi kose bisonzesheje, aho ni muri Ramadani. Reka tuje kuba filozofe Platon na Pythagore, Hippocrate. Platon murazi ko ari umufilozofe akomeye cyane, yigishije amateori menshi. Umufilozofe yabayeho imbere yuko Yesu Kristo abaho. Vuze ati je nisonzesha kugira ngo ngira amagara meza n'ubwenge bwanje buje ku gihe. Uwo ni Platon yabivuze. Murumva yuko harimo ibanga. Kwisonzesha bituma umuntu agira amagara meza kandi bigatuma ubwenge bwiwe buja ku gihe. Ivyo turaza kubibona ingene bigenda. Umuntu yitwa Hippocrate, ubu niwe mu filozofe yatanguje ubuvuzi bwa kizungu, canke uwo twokwita the father of modern medicine. Nimwumvirize uyu mugabo ivyo yavuze ati ubugwayi ntibupfa kwizana kuri twebwe. Ati ubugwayi buva ku bicumuro tuza turakora ku munsi dukorera ibidukikije canke la nature. Umuntu tuza turajugunya ibintu hariho hose uko tubonye kose.
ati mu gihe rero ibyo bicumuro twakoze vyirundanije bizana indwara, ati izo ndwara nizo zica ziducakira. Umupira rero nkuko nza nababwiye yuko ariwe yatanguje ubuvuzi twivuzamwo, ubuvuzi kizungu. Aravuga ati iyo uriye ugwaye uba uriko uragaburira ingwara. Bene majambo avuga ati mu gihe ugwaye ubwirizwa kwisonzesha. Ati kwisonzesha n'umuti. Mwumviriza aka kantu basha imvira nti yaba umurundi wese gamana yarakumvise. Aravuga ati indwara zose, ububi bwose, ibigesera vyose tugwara bihera mu nda, bihera ku vyo dufungura. Aha amunda, aha ubwo ingwara yose ihera ngaha, aha niho yatakira. Arasubira akavuga ati imbere yuko uvura umuntu agakira banza umubaze yuko yemeye guheba ivyatumye agwara. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Mu gihe ubugwayi bwagukanashije ndazi neza yuko uvuga uti basha ibi bintu ntavyo nzosubiramwo. Ariko waba utaragufata neza uravuga uti nta gatabi noheba kabisa, nta kayoga noheba, utiye bashe noheba indya, mana yanje na peti mfise. Uyu mugabo Hippocrate arasubira akavuga ati umunyabwenge nuwumenya yuko amagara araye agaciro kanini cyane kuri we. Abarundi nabo bati amagara n'amazi aseseka ntibayore, ngo kandi amagara aruta amajana. Nanje ndiko ntanga iki cigwa ubwa mbere na mbere kugira ngo abarundi tubanze tugire amagara meza twese. Arasubira akavuga ati amagara n'umugisha ukomeye ku muntu. Umvire uyu mugabo niwe yazanye ubuvuzi moderne. Twumvise agasonga tukaja kwa muganga, n'uyu yazanye ivyo vyiyumviro byo gutanguza ubuvuzi moderne. Ubu ariko aratubwira ati ukwisonzesha n'umuti uhambaye. Umva uciye urenga ku mpanuro y'uyu muntu, ugenda utavunitse. Reka tuje kwa Pythagore, umufilozofe w'umugiriki hariya. Aba matematisiye muri hehe? No kuvuga rero ko mutabona Theoreme de Pythagore, mana yanje aha ntihabuza abantu baza birutse basha. Bumvise Theoreme de Pythagore, mana yanje ubu baza bari hanze baciye bava no mwishure y'abarundi bose. Utu duharuro twa Pythagore tutagoye ndakurahiye. Bongo bye kuvuga iki? Uyu mugabo Pythagore yari mu matematisiye akomeye, yari umuntu azi ibiharuro cane, yavyize kuri kaminuza ya Alexandria hariya muri Egiputa. Murumva ukuntu ubwenge bwavuye muri Afrika, abanyaburaya baza kwiga muri Afrika. Muri Université d'Alexandrie kugira ngo uronke ikibanza mu gisata c'ibiharuro ico gihe wabanza kwisonzesha imisi 40. Vuga ngo bagomba yuko kuri iyo kaminuza aba matematisiye baba bya bintu by'ibijeni by'ibisambagurike hariya. Turaza kuvyiga niyo twiga amagara yo mu mutwe, ukuntu ukwisonzesha gutuma amagara yo mu mutwe amera neza, ukuntu ukwisonzesha bituma ubwenge busubira ku gihe. Ivyo noneho mwaza mwavyumvise Plato ariko arabivuga. No kuvuga ngo iyo wisonzesheje umutwe ukora kujya kugwembe. No kuvuga ngo baguhaye igiharuro naho kiba ari igiharuro gifise ibiharuro 200 ugikora mu mwanya mutoya. Voilà. Ibi rero si ibintu by'imbeshere, ibintu byo gutekenika, ibi ni ibintu scientifique. Benjamin Franklin uyu yari economiste akomeye w'umunyamerika. Yari umufilozofe akaba umwanditsi byose. Noneho muramubona kuri $100 Amerike. Mwumva akantu yavuze ati imiti isumba iyindi miti yose yo kwisi ni ukwisonzesha no kuruhuka. Agarutse hahandi watanguje medicine moderne
yashika. Andiko ndababwira legeni canke incabwenge zafuse kw'isi. Nawe n'umuntu azwi cane mw'ishengero rya Katolika, ubu ni Saint Augustin canke umweranda Augustino. Avuga ati ukwisonzesha gutyorora umushaha canke koza umushaha. Ati ukwisonzesha kuduza ivyiyumviro bikaja ku gihe canke ubwenge. Ukwisonzesha gutuma umubiri uca bugufi, hanyuma umutima canke impwemu ikaja hejuru. Ati ukwisonzesha bituma ivyipfuzo vy'umubiri bija hasi. Ati hanyuma bigatuma itara ry'urukundo ryaka. Murumva akantu gayemwe? Uwo rero n'umweranda Agustino. Voilà. Katolika, ijambo ry'Imana rikubwiye iti sonzeshe. Saint Augustin aravuze ati kwisonzesha birahambaye cane. We nawe ntavyo ukoze. We ntiwumva yuko wowe uriko uratugirira nabi. Paracelsus ati ukwisonzesha ni nyishu, ni prescription medicale. Ati kandi ni n'umuganga. Gandhi nawe murazi yuko ari we yazanye independence mu Buhindi. Niwe the father of the nation canke le père de la nation. Yari mu bantu bisonzesha cane. Biravugwa yuko mbere birandikwa ko Gandhi yisonzesheje iminsi 21 atanywa amazi adafungura, kubera guharanira amahoro n'umutekano vy'Abahindi. Ibi si vya bose, naho yabwiye Abahindi ngo bisonzeshe, murumva bo bisonzesha ukundi, mugabo we yisonzesha kubaruta. Turaza kumugarukako. Ubu mpeje kubereka abantu bakomeye ku isi ko bisonzesha kandi bahamagarira abantu kwisonzesha, babereka yuko bo kwisonzesha kubw'inyungu zabo nyene, kubw'amagara yabo. Ubu rero tugomba tubereke ido nido ry'ukuntu umuntu yisonzesheje impwemu yiwe ikura, ukuntu agira amagara meza. Tubereke ingene agira amagara meza mu nda no mu mutwe. Tubereke ingene umuntu agiranira abana neza n'abandi. Tubereke ingene umuntu ubutunzi bwiwe agira epargne canke aziganya. Tubereke ingene ivya politike bihinduka kubera ukwisonzesha. Tubereke ingene haba impinduka, ingene abantu bagira ubuzima bwiza, hakaba umwidegemvyo kubera ukwisonzesha. Reka turabe ingene umuntu yisonzesheje akura mu vy'impwemu. Turabe ingene ivy'impwemu bikwama iyo umuntu atisonzesha. Aha reka twigishwe na Dr. Miles Monroe. Umugabo naho aze yarapfuye yari incabwenge. Mwumvirizanye ubwitonzi kicigwa, murabe ingene umuntu akwama mu mpwemu. Twarageseye. Ukwisonzesha niki? Ukwisonzesha n'ukwiyima ibintu bikuryohera ufise ihangiro wipfuza gushikako. Ushobora kuba ufise ihangiro ry'uko impwemu yawe ikura, ushobora kuba ufise ikindi kintu kanaka kiri ku mutima wipfuza gushikako. Uwisonzesha rero afata ingingo ivuye kuri we nyene. Wisonzesha ivyo bintu vyose uzi yuko vyahora bikunezereza canke biguha umunezero, ukabihagarika ukavuga uti ibi ndavyisonzesheje. Karorero urashobora kwisonzesha ama ice cream, urashobora kwisonzesha indya ugomba, eka ivyo vy'ukurya vyose uzi yuko bikuryohera. Urashobora kuvyisonzesha ufise intumbero yo kuba imbere y'Imana. Ushobora kwisonzesha kurara ku buriri. Mvuze kurara ku buriri mwabitahuye. Kurara ku buriri no kurangura amabanga y'abubatsi, ndabivuge neza. Ibi bintu biriko biravugwa n'ibintu biryoshe, mugabo uremera ukishira mu gaprizo. Voilà. Nico gituma bavyita amafungo. Uba wipfunze wewe nyene. Wipfunga kurya zandya ziryoshe zimwe za kaka. Uwo munezero niwo wikabusha. Mumva akantu. Ibi rero nivyo bita kwambara amagunira canke kwisiga iminyota. Ivyo bisigura kugwana n'umubiri wawe.
ati kwambara amagunira no kwisiga iminyota ntibisigura ibintu vy'impuzu, ati ahubwo ni ukwemera ukaja imbere y'Uhoraho ukiyima bimwe vyahora bikunezera. Aho ivyo ukabigira ugomba yuko impwemu yawe ikura. Mwibuke yuko turi mu vy'impwemu. Ivyo kurya gusa ngo urisonzesheje ivyo ntibikwiye, ahubwo ubikora uriko urakuza impwemu yawe. Ntubikora kugira ngo mu gihe uvyibushe ube watakaje ibiro gusa. Kwisonzesha ahubwo ni ukwirekurira imbere y'Imana uti Mana ndaje wese imbere yawe. Nico bita kurondera Imana. Ushobora kwisonzesha kuraba televiziyo. Mu gihe wisonzesheje wirinda kuvugana n'abantu bisaku. Nico gituma kenshi na kenshi kwisonzesha bigusaba yuko uja mu cumba ukiyugarana. Eliya yagenda ku musozi, Mose yaja ku musozi, na Yesu yagenda ku musozi hariya. Kuba wisonzesheje ukaja gukubita ikirura n'abantu muri ibi na biriya muharira, ivyo sivyo. Mu gihe uri kurisonzesha uja kure y'abantu ubona yuko boshobora kukwanduza, abantu bibona yuko bagukura muri vya bihe urimwo canke muri ya mudu urimwo. Mu gihe uri kurisonzesha usoma ijambo ry'Imana ukaririmbura. Mu gihe uri kuraririmbura ya mpwemu yawe uba uri kurayoza, Imana nayo iba iri kurahezagira. Ubwa kabiri, ukwisonzesha ni ukwiyemeza kwanka ivyo bintu vyose bikukura muri mudu kugira ngo impwemu yawe ikure. Kuvuga uti ndahakanye ikintu kija muri estoma yanje uno munsi kubwo kurondera Imana, nta kindi kintu ngomba ko kija mu bwenge bwanje. Ico nico bita kwitanga. Consecration bisigura kwitanga wese imbere y'Imana. Ivyo bikora kubera iki? Kubera impwemu yawe inyotewe. Uvuga uti nkeneye Imana, nta kindi kintu kindehanje. Ubwa gatatu, ukwisonzesha ni ukwitanga mu gihe kanaka utariko urafungura mu ntumbero kugira ngo impwemu yawe ikure. Ukwisonzesha si ukuja kuri regime, ahubwo ufata wa mwanya wari gufungura ugafungura ijambo ry'Imana. Voilà. Ntibisigura guheba indya hanyuma ngo ntihagire ikindi kintu na kimwe ukora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ntabeshwaho n'umukate gusa, ariko wabeshwaho n'ijambo ry'Imana riramubeshaho. Voilà. Ijambo ry'Imana rero ni mfungurwa impwemu. Voilà. Icya kane, ukwisonzesha ni ukwitanga kugira ngo ushobore kurimbura canke kugira meditation. Voilà. Nukumara umwanya urimbura kwijambo, uri imbere y'Imana usenga. Utazi gusoma uri kurumviriza amajambo, ijambo ry'Imana, ari Bibiliya ivuga canke ari ubundi butumwa. Iyo ukoranye n'Imana, Imana nayo ikorana nawe. Sugufukama ukavuga ngo amina hanyuma uce wicomokera. Oya, Imana irakubaza iti emuka, ivyo ni biki? Ubwo ukwisonzesha ni meditation, nukurimbura kwijambo, nukurondera ukarindira ihishurirwa ry'iryo jambo. Ubwa gatanu, ukwisonzesha nukumara umwanya munini mw'ijambo ry'Imana, usoma ijambo ry'Imana uriko wiyuzuza. Ukwisonzesha rero bikura umwavu wose wari mu buzima bwawe, wari mu mpwemu yawe. Iyo wisonzesheje ufata kanya kwandika ibintu kanaka, hanyuma ukiyumvira neza, ukarimbura. Voilà. Ufise plan. Mu gihe wisonzesheje ufise ya plan, Imana iguma iguha ivyiyumviro. Ivyiyumviro biza wandika biza kujya kurubura. Mu gihe wisonzesheje ivyo usoma biguma mu mutwe ntibivayo. Ariko utisonzesheje umengo hari akagome kaguma gafuta.
wisonzesheje usinzira neza, urota neza. Ukwisonzesha bituma abantu batategerezwa kuba mu buzima bwawe bagenda. Kwisonzesha bikoropa canke bikubura mu buzima bwawe. Bise ukwisonzesha ingene bisiga bikugize mu mpemu. Nigiki kiba none mu gihe wisonzesheje? Ico nico tugomba turabire hamwe. Ukwisonzesha rero guhindura wewe ubwawe, ntiguhindura Imana. Imana iba yibereye ngaho nta kihindura. Ukwisonzesha ntiguhindura Imana, ahubwo guhindura wewe. Kugira ngo mutahure akamaro ko kwisonzesha, reka mutahure iki gicapo. Imana iragomba kudufasha, mugabo twebwe kenshi na kenshi ntavyo tugomba. Dufate itangi yuzuye amazi, ibomba ririko rifise agatiyo gatoya, ariko murabona yuko urutangi rurimwo amazi ari runini. Dufate yuko harimwo amaritiro 50,000. Dufate yuko aya maritiro ari amazi Imana igomba kuguha. Itaye amazi ntiyabwirizwa kuguteza imbere. Voilà, mugabo kakaringoti kakaba ari gatoya. Amazi ariho aruzuye, mugabo haca ni hatoya cane. Ngo haza amazi menshi rero biravana n'uburinganire iyi twiyo ifise. Imana yamiri hajya ifise ibintu byinshi yoguha kandi bayiteguye, ariko agatwiyo kawe gasanga ni gato cane, kuzuyemwo ivyaha, kuzuyemwo ivyo kurya, vyaragiye biripakira, aho gatwiyo karazivye. Rero iri ngaho ibigomba kuguha y'amazi kugusukira wa muhezagiro, ariko kagatwiyo kari ngaho ni gatoya, kuzuye vya vy'ukurya na vya biyoga, ivyaha vyarahomeranye, ugaca uguma utera urwama Imana ngo mpibi nibi, ngo mana mpibi nibi, mugabo kagatwiyo karazivye. Voilà, ibi bintu rero bizohomogwa n'ukwisonzesha. Ukwisonzesha niko kuzokoza vya bintu vyose vyari muri kagatwiyo, hanyuma agatwiyo kakaguka kakaba kanini. Ukwisonzesha kwagura la capacité y'ivy'impwemu, kwagura impwemu yawe. No kuvuga ngo uri kurisonzesha uba uri kurakurako kagatwiyo gatoya ugashirako urutwiyo runiniya. Voilà, igira iti jewe nkeneye abantu bagura bakagira urutwiyo runiniya kugira ngo nshobore kubaha umuhezagiro wanje uze ari mwinshi. Voilà, reka dusome icanditse muca mubitahura. Iyo hari ivyaha bitandukanye mu gihugu, mu gihe hari ingorane zijanye n'ivy'ubutunzi, mu gihe abantu bagendera mu ngeso mbi zitandukanye mu gihugu, habiki hatumwako ikoraniro ryo gusenga, abantu bagahuza umutima n'inama bagasenga. Abapasitori, abapatiri, abashehe bagasenga, abakirisu nabonye nuko nyene. Murumva bariko basengera iki? Bariko basengera igihugu. Igihugu ni ikintu kinini cane. Ivyo vyaha biba vyarimonogoje, vyarabaye binini. Haba hari ingorane zikomeye nini. Nabo rero bagaca bavuga ngo Mana turakeneye yuko dukiriza igihugu. Mwibuke ufise iryo sengesho, ufise kagatwiyo kuzuye ivyaha, kuzuye n'indya, kuzuye ibiboroshete, ugwagwa, ibiyeri, imivinyu, nyama, imicopo. Nukuvuga ngo aba bantu bazosenga basubire basenge batazi ko kagatwiyo kazivye. Imana ibigomba urutwiyo runiniya kugira ngo ibomore umugisha. Kuri twebwe abarundi rero nibaza yuko iyi twiyo yazivye. Kugira ngo tuyizibure rero murumva yuko dukeneye kuyikoranira, twakora amasengesho yo kwisonzesha amwe yapfunga busu nk'ay'imisi 40 ngira ngo yodufasha. Mu Ngoma igice c'indwi ku murongo w'14 haravuga ngo
niyo abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bakava mu ngeso zabo mbi, nzobumva ndi mu ijuru mparira ibyaha byabo kandi ndabakirize n'igihugu. Kwicisha bugufi bisigura kwisonzesha, bagasenga. Imana igomba gukiza urugorane runini ikenera urutwiyo runiniya. Mwibuke uyu muhungu yari yafashwe n'idayimoni. Abigishwa ba Yesu barasenga basengera uyu muhungu, barakubita igisabisho, wapi za dayimoni ziranka kugenda. Ariko Yesu aje avuye ku musozi, za mpwemu mbi zica ziragenda. Zagiye kubera iki? Kubera yafashe umwanya akagenda akiherera agasenga yisonzesheje. Uri kurasenga imfiri ngaho amagi ivyo kurya bitandukanye, ako ni kakaringoti gatoya. So aje yabwiye ya dayimoni ati hanze, ya mpwemu iciragenda ubwo nyene. Abigishwa ba Yesu basenze isengesho nk'iryo Yesu yasenze, ariko ivyavuyemwo nibi vyari bitandukanye. Mu gitondo gikurikira babigishwa ba Yesu bahura na Yesu, bariko baragira akanama, bose barahora nta numwe yavuze, bari bamaramaye kuko bari basengeye impwemu mbi iranka kugenda. Umwe muri bo aca ariheba ati je ndihevye hagombe hababe. Ati mwigisha, ni kubera iki twasengeye urya mwana kugira ngo impwemu mbi imuvemwo hanyuma ikanka? Twaragerageje gusenga uko dushoboye, wapi iranka. Vyabananiye kubera iki? Hari hakenewe twiyo niniya. Yesu ababwira ati irya mpwemu nta kindi kintu vyabasaba kugira ngo muyirukane atari ugusenga no kwisonzesha. Rero bisigura kugira urutwiyo runiniya ruza gucamwo vyinshi, ruza gucamwo umuhezagiro mwinshi. Ukwisonzesha ni nkomezi mu masengesho. Ukwisonzesha bikubura wa muringoti canke kagatwiyo, vya vyaha na vya vy'ukurya vyari bikazibiye bikavamwo, bikuramwo umucafu wose. Ukwisonzesha bigukurako ibitsitaza vyose canke ivyahora bikuzibira vyose kugira ngo uteruje imbere. Satani ikintu wewe aguma yipfuza kuguma urya vyinshi, kagatwiyo kakaziba, hanyuma wa mugisha w'Imana ukaguma hariya muri yatangi. Aha rero mu bintu vyo kwiryohera dukubita icupa, Shetani nihamangurira abantu ngaha. Aha ibintu vyo kwiryohera, ibintu vyo kurya indya zasatse, abantu barakunda kurya kandi kurya biraryoshe vraiment. Aha rero Shetani niho adutegera. Aha wa mugwanizi niho adutegera mu biryoshe. Voilà. Ngo Jesi no kwihanganira akanyama. Hariho abantu barya wewe. Ibintu vyose bagahitanisha amakereme garase, ibikeki bagakubita ngaho, ibihamba urugori bagacumita hariya, ibida bikageretsa hariya. Mana yanje. Ibi rero murumva yuko bizivya kagatwiyo kari kuri gwa rutangi kakaziba neza. Utebaka none kw'Imana atacivuga ko atacikora. Nawe kwishinga ivyo kurya, ibinyama, ibiyoga, ivyandagutakiye vyose, voilà, umenye yuko uri kurigirira nabi. Aha rero utanguye kwisonzesha uragira amageragezwa. We bose uzawumva baguhamagara, ingo dusangire mugabo, dusangire icupa, ingo ndaguha akanyama, ingo turabe ikintu twokora mugabo. Bose batahora bakurondera kugira ugirente, kugira uve kuri yahangiro wari wihaye. Ani wewe bagomba yuko kagatwiyo kawe kaguma kari gatoya, ntagomba yuko ugira urutwiyo runiniya kugira ngo uronke vyinshi. Ibintu vyinshi rero birakoreka mu gihe uri kurisonzesha wongera usenga. Kindi ukwisonzesha bituma uheba ingeso mbi. Voilà.
iminyororo y'ingeso wari waramenyereye gukora iracika. Itabi n'ibindi biyayuramutwe, inzoga, ubusambanyi, ibintu byose vyariko birasambura ubuzima bwawe vyose birahagarara. Ivya pornography birahagarara. Ugafata amahinga atatu ukavuga uti mana nkizi ibi bintu nkemu yera caza akabigukiza vyose mu gihe ubikoze neza. Ukwisonzesha gucagagura iminyororo y'ingeso mbi zatuboshe. Abantu usanga umengo bafise inyota ikomeye cyane yo gusambana. Iyo wisonzesheje iyo minyororo iracika. Nta kindi ukwiye gukora kugira ngo ivyo bintu bigende atari ukwisonzesha. Ubwa gatanu, ukwisonzesha gukaruma umutima canke gutuma umutima wumviriza ijwi ry'Imana. Aravuga ati je natanguye kumviriza Imana, ijwi ry'Imana nkiri muto, niho natanguye kumviriza ivy'ubwami bw'ijuru. Voilà, ati nsoma Bibiliya niyo yamfashije. Ati biragoye yuko ushobora kumviriza ijwi ry'Imana uri kurajya ivyo arivyo vyose. Ukwisonzesha bituma wumva ijwi ry'Imana. Kwisonzesha bituma ivyari bigusamaje bihera. Bituma ugira amahoro mu mutima canke mu mushaha. Ubwa gatandatu, ukwisonzesha kuzana ugusabana n'Imana. Nize kwisonzesha kubera iki? Kugira ubusabane n'Imana vyatumye ngira urukundo kukwisonzesha. Mu gihe wisonzesheje ubuhaye inzira Imana kugira ngo igukoreremwo, igukoreshe. Aha rero abigisha ivyo kwisonzesha no gusenga niho baba bagarukira cane, ibindi ntibabijamwo. Mu gice ca kabiri tuja turabira hamwe ukuntu ukwisonzesha bidufasha mu vy'amagara. Turabire hamwe ingene bidufasha mu vy'amagara yo mu nda no mu vy'amagara yo mu mutwe. Turarabira hamwe ingene bidufasha mu migenderanire yacu, mu vya politike, mu vy'ubutunzi, mu vy'ubwenge. Voilà, ivyo nivyo sa kuraba mu gice kigira kabiri. Mu gice ca kabiri turarabira hamwe ukuntu estoma zacu ari etamajoro y'ibigwara vyose. Tuza kurabira hamwe ukuntu ngaha mu nda ariho hava inkwezi z'amarere z'ibigwara vyose Hipokrate yabitubwira. Iki gice rero ntikigusige kuko kirahambaye cane. Imana nibahezagire mwese, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.